Umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 watanguye icese no kw'ishure Penn Blind School, ishure ryigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona. Twasanze abanyeshure n'abarezi bari ku kivi. Ikindi nuko iryo shure ryatanguye kwakira abana babona kugira ngo bigane n'abagendana ubumuga bwo kutabona. Umuyobozi w'ishure Penn Blind School Odas ico yitungiye yamenyesheje ko bashimye ko abo bana bigana kuko abana bafise ubumuga bwo kutabona atari abo gukumirwa, nabo ari abana nk'abandi. Bakaba bafise abana bagera kuri 96 batabona n'abandi 67 babona. Twatanguye ngaha twigisha abana bafise ubwo bumuga bwo kutabona. Mugabo mu gushira abandi bana badafise ubumuga bwo kutabona nuvuga babona neza, bifasha yuko babana basanzwe bafise ubumuga bwo kutabona biyumva yuko ari nk'abantu nk'abandi. Nubwo baba bafise ubwo bumuga bwo kutabona, birabafasha kwiyumva muri bo yuko ari nk'abana nk'abandi, bakumva yuko ubumuga kugendana ubumuga bitababuza gutera imbere canke bitababuza kuzoshikira ihangiro nabo nyene bihaye. Abana babona ni 67, abagendana ubumuga bwo kutabona nabo ni 96. Muri abo banyeshuri rero 163 ababa mu ndaro ni 126, hanyuma harimo abiga bataha bagera ku banyeshuri 37. Ishure Penn Blind School rikaba rifise uburaro bw'abahungu n'abakobwa. Abiga baba mu ndaro bakaba bangana 126, nayo abiga bataha bakangana 37.